hari umuntu n'umwe ko yokwipfuza ko bamurenganya? Hari uvyipfuza? Hari umuntu n'umwe yipfuza ko bomwiba utwiwe? Hari umuntu yokwipfuza ko bamwanka? Hari uwo kwifuza ko bomwica? Hari uwo kwifuza ko bamwihora? Ngaha rero bisaba ko umuntu yokwirinda ikibi icari cyo cyose cokoreka uwundi, kuko nikibura ico conona mu bibano, nikibura n'ingaruka mbi kivyara muri kazoza. Abarundi batari bake turakunda kuvuga tuti, umwe wese ariko arisema akavuga ati jewe ntawe nishe, jewe ntawe narenganije, jewe ntawe nadodobereje. Gutyo imitima yacu ikiha amahoro. Mbega none umwe wese yokwibaza ati, mbega nakoze iki kugira ngo ibintu ntivyononekare? Intambwe iruta izindi zose Yesu ashaka kudushikanako niyo yo gukunda umwansi no gusabira abaduhama. Ati kunda abansi bawe usabire n'abaguhama. Mbega umwansi no kuvuga iki? Urya muntu yakwiciye, urya muntu yagutwaye umuvukanye, urya muntu yakwiciye umuvyeyi, yakwiciye umwana, urya muntu yakwiciye umugabo canke yakwiciye umukenyezi, urya muntu yakwiciye umugenzi, urya muntu wabonye ariko arakwirukako ngo agutware ubuzima. Urya niwe Yesu atubwira ngo kunda, mwumve namwe. Ubwo none birashoboka? Ico kigongwe mvuga ntigisigura ukwibagira icyaha wakorewe. Iyo mva nawe no muri kajya kanya Yesu yarahije kuvyibagira ibyo ariko baramugirira, no baracavyibuka. Ukurekura rero sukuvuga ukwibagira ibyo wakorewe. Ukurekura kandi sukuvuga guhakana icyaha wakorewe. Ntivuga kandi kuciyobagiza. Oyaye. Ukurekurira abandi ntibangikana kandi n'ubwishime butuma haba barondera kubisamiriza ku maradiyo ngo jewe nakanara murekuriye agashima yuko amakunga mwumva. Ukurekurira kugiriye nabi ntibisigura kandi kutitura ubutungane kugira ngo usubizwe ivyakunyanganije. Ikigongwe kandi ntibisigura yuko umuntu asubira mu bunywanyi bwuzuye n'umwansi gushika naho baba pamfe. Nivyo murumva ntibishoboka. Hariho rero ibintu usanga bidashoboka nko kwibagira icyaha wakorewe, na cyane cyane yari icyaha kiremereye. Tuvuze kurekurira abandi harimo cyane kino gikuru, harimo cyane ukwigira inama yuko utazokwigera urondera kwihora, ariko kandi ukagira uko ushoboye kose kugira ngo ivyotumye ushangashigwa bive mu nzira, kuko ari byo bigutoneka mu gikomere kandi arico warondera gukiza. Nico gituma ahatari ubutungane bitoroshe ukurekuriranira.